Umugwi w'igihugu ugenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH mu ncamake y'igifaransa ngo baranezerejwe n'ingene amatora yagenze, eka mbere ngo n'abahiganwa nta majambo yo gutyozanya canke yo gutukana bavuze. Umukuru w'uyo mugwi Sixte Vinyini-Muraba agashikiriza kandi ko ngo bashoboye gufunguza abantu benshi bafunzwe muri ibi bihe vy'imyamamazo. Sixte Vinyini-Muraba hari n'ibindi vyinshi yashikirije rero yariko abiyagira abamenyeshamakuru, reka tumwumvirize. Inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenama ba komine yabaye igenekerezo rya 20 Rusama 2020, umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uramenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Ubwa mbere, umugwi w'igihugu wigenga CNIDH wararungitse abakomiseri n'abandi bakozi bawo mu ntara zose z'igihugu kugenzura ingene agateka ka zina muntu kubahirijwe mu gihe c'amatora. CNIDH ni icabona ko amatora yagenze neza mu gihugu cyose, naho abahiganwa bari benshi n'ivyiyumviro bitandukanye, ariko bagahuriza kurazwa ishinga n'iterambere rya bose. Ubwa kabiri, CNIDH iremeje kandi ko ayo matora yatunganijwe mu gihe amahoro n'umutekano n'agateka ka zina muntu vyari vyifashe neza mu gihugu. Umugwi CNIDH urashima ishaka ry'abahiganwa baserukira imigambwe canke bigenga ku nyifato yabaranze mu gukoresha imvugo idaca ivutu abarundi, mu mwumvikano, mu kwihanganirana no mu kubaha no kubahana mu gihe cyose c'amatora. Bwa kane, umugwi CNIDH warafashije biboneka mu gutatura amatati y'abashamiranye na cane cane mu ntara za Gitega na Bujumbura. CNIDH iguma ihagaze ku ciyumviro c'uko inyuma y'amatora kubana mu mahoro n'umwumvikano muri bose abonse rimwe bizoguma ari akaranga k'agaciro ntangere. Ubwa gatanu, umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urateye intege abajejwe gukingira umutekano kwamanana ntaryo umutima wo gukunda igihugu no gukingira agateka ka zina muntu atankunzi, nk'uko bahejeje kubigaragaza mu gukingira umutekano muri aya matora azwi nk'igihe gihambaye mu buzima bw'igihugu. Bwa gatandatu, umugwi w'igihugu CNIDH ubona ko abarundi atawusigaye inyuma bageze ku ntambwe idasanzwe yo kwitaho ineza y'igihugu cabibarutse. Tuboneyeho akaryo ko kubakeza ku nyifato nziza yabaranze muri ico gihe c'amatora. Tukabasaba na ntaryo bokwama babaza umutima mu vyo bakora kugira basimbataze demokarasi ishingiye ku kwishira no kwizana hamwe no kubahiriza agateka ka zina muntu. Ubwindwi, umugwi w'igihugu urasavye kandi abahiganwe gushira imbere ineza y'igihugu no kubahiriza ivyavuye mu matora, gutyo Uburundi bubere akarorero keza n'abandi bakavantara. Ivyo birarashe kuko amatora niyo nzira y'amahoro nk'uko abahinga bakunze kubivuga. Ubw'umunani, CNIDH iranebaguye ikoreshwa ry'abana batarashikana imyaka 18 mu gihe c'amatora, kandi hari amategeko y'igihugu
na mpuzamakungu abakingira. Igiriye ko isaba ko abanyepolitike batazosubira mu kubakoresha mu bihe bizokurikira. Ubw'icenda, CNIDH irashigikiye imigambi yo gufashanya n'akarere n'amakungu mu bijanye n'ubwigenge bw'intahe yo kwikukira y'igihugu, bagafasha no kugira ngo iterambere ribandanye ritsimbatara. Murakoze. Ego muvyo twama tuvuga, turasaba abajejwe abatwara imigambwe hamwe n'abandi bantu bose n'abarundi bose muri rusange kutavuga imvugo icanishamwe abantu, imvugo ihahamura, kuko burya umweru w'urukuru ugapira isi yose. Nico gituma mu matangazo tukunda kuvuga misi yose twama tubicisha dusaba ko umuntu wese yovuga imvugo iremesha kandi imvugo ituma abarundi tuguma hamwe umutima utuje. Nayo ikibazo kijanye n'amatora, ivyo bamwe bitwarira, ivyo mu vyo tujejwe kubirimo, nibaza ko hariho umugwi seni ushobora gutanga inyishu ikwiye, kandi gushika ubu nibaza ko ukivye. Fatwa umuntu agafungwa ni kimwe mu bintu bikorwa iyo hariko haraba amatohoza. Hanyuma inzego zitandukanye zirafise ingene zigira amatohoza. Hari igihe bafata umuntu kugira ngo bamukingire, hari igihe bafata umuntu kugira ngo bakingire abandi bantu bari hafi yiwe, hariho n'igihe bafata umuntu kugira ngo bamubaze vy'ukuri ivyo bamwikekako. Nico gituma ari ibintu bisanzwe cyane ko hagira abantu bafatwa. Nibaza ko muhora mubona niyo ariko arakina umupira, hari abantu benshi, harashobora kuba ibintu bimeze nk'akajagari ugasanga umuntu baramufashe. Ico dukora gusa twebwe duca turaba yuko ingendo vyafashe ikurikije amategeko. Nico gituma duca dukurikira kugira tumenye yuko abo bantu vy'ukuri ico bafatiwe arico, kuko iyo umuntu yagiriye icaha araheza akagihanirwa kurya amategeko abivuga, mugabo atayagiriye kandi gushika ataracagira ico caha aguma yera. Ni naco gituma twavuze ko ariho ahantu henshi twafashije kugira abantu benshi barakuba. No guha akarorero nko muri Bujumbura rirare ahitwa mu Ruyaga, ndazi ko twafashije kugira harikugwe abantu barenga 24 gutyo. Hariho ahandi kandi muri Bujumbura rirare naho nyene dushobora kuba twarafashije abashika kuri 4 baravayo. Igitega gutyo nyene vyaragiye biraba. Mu gihe tubonye yuko ivy'ukuri ico cafashe abo bantu kitari gikwiye kugira ngo bagume bafunzwe, twarashobora gushikira inzego zitandukanye. Kandi duce tumenya ko natwebwe abo twaravye hariho bamwe wasanga basa n'abariko baragira icaha, mbere bakanaciyemerera. No kwakarorero nk'abantu basambuye umurima w'ibiharage muri Gitega, nk'abo bantu bariyemerera icaha. Ni kuvuga rero yuko ko abantu bafatwa ni ibintu bisanzwe bishika, cane cane iyo hari ikintu gituma abantu baja hamwe. Ariko igikuru nuko turaba yuko ubutungane bwakoze kujya ibintu bitegezwa kugenda. Kukijanye nuko abantu boba bafashwe ari abo mugambo umwe, nibaza ko ubu bayavuze yarihenze cyane, kuko mu bintu tuja gukora turaja kuramutsa abafunzwe. Nibaza ko ari hake twaba twarigeze dusanga abantu bo mu mugambwe umwe. No guha akarorero duhereye ngaha mu Kabezi twasanze hariho ab'imigambwe myinshi itandukanye, tugiye Itangara muri Ngozi naho nyine twasanze ari imigambwe itandukanye. Ahubwo n'icatunezereye twasanze hariho n'abantu bamwe mu nzego zitwara bafunzwe, harimo n'abari mu mugambo ku butegetsi. Hari igihe bafata umuntu kugira ngo bakingire abandi bantu bari hafi yiwe, hariho n'igihe bafata umuntu kugira ngo bamubaze vy'ukuri ivyo bamwikekako. Nico gituma ari ibintu bisanzwe cyane ko hagira abantu bafatwa. Nibaza ko muhora mubona niyo ariko arakinwa imipira, hari abantu benshi, harashobora kuba ibintu bimeze nk'akajagari ugasanga umuntu baramufashe. Ico dukora gusa twebwe duca turaba yuko ingendo vyafashe ikurikije amategeko. Nico gituma duca dukurikira kugira tumenye yuko abo bantu vy'ukuri ico bafatiwe arico, kuko iyo umuntu yagiriye icaha araheza akagihanirwa kurya amategeko abivuga, mugabo atayagiriye kandi gushika ataracagira ico caha aguma yera. Ni naco gituma twavuze ko ariho ahantu henshi twafashije kugira abantu benshi barakugwa. No guha akarorero nko muri Bujumbura rirare ahitwa mu Ruyaga, ndazi ko twafashije kugira harekugwe abantu barenga 24 gutyo. Hariho ahandi kandi muri Bujumbura rirare
naho nyene dushobora kuba twarafashije abashika kuri 4 baravayo. Igitega gutyo nyene vyaragiye biraba mu gihe tubonye yuko ivy'ukuri ico cafashe abo bantu kitari gikwiye kugira ngo bagume bafunzwe, twarashobora gushikira inzego zitandukanye. Kandi duce tumenya ko natwebwe abo twaravye hariho bamwe wasanga basa n'abariko baragira icaha mbere bakanaciyemerera. No kwakarorero nk'abantu basambuye umurima w'ibiharage muri Gitega, nk'abo bantu bariyemerera icaha. Ni kuvuga rero yuko abantu bafatwa ni ibintu bisanzwe bishika cyane cyane iyo hari ikintu gituma abantu baja hamwe. Ariko igikuru nuko turaba yuko ubutungane bwakoze kujya ibintu bitegezwa kugenda. Kukijanye nuko abantu boba bafashwe arabo mugambo umwe, nibaza ko uwo yabivuze yarihenze cyane, kuko mu bintu tuja gukora turaja kuramutsa abafunzwe. Nibaza ko ari hake twaba twarigeze dusanga abantu bo mu mugambwe umwe. No guha akarorero duhereye ngaha mu Kabezi twasanze hariho ab'imigambwe myinshi itandukanye, tugiye Itangara muri Ngozi naho nyine twasanze ari imigambwe itandukanye. Ahubwo n'icyatunezereye twasanze hariho n'abantu bamwe mu nzego zitwara bafunzwe, harimo n'abari mu mugambwe wo ku butegetsi.